turabaha ikaze kandi muze twige Icongereza kuko twabasezeraniye benshi bakumambira ko biriko birabagendera neza ko nigisha neza ariko mu kugira mushimire mufyone hahandi abataragira abonema abatariyandikisha muce musona kugira agakengeri ku buryo ikiba cyose umuntu azoshirako kizoce gitera kiza mu telefone yanyu. Muducame ubona ko twaza ikigo gishasha bya nimuze mucikwe n'ikintu kiri ego niyo nderano muzamuko mumungiriye nanje nemeje kubigisha gushika mumenye karibu rero twiziye mu kigo nyezina. Okay, now here we have present time reference. Icyo tugomba tubone present time reference ni utuntu tumenyesha cyane tugaragaza umwanya wa umwanya wa present simple tense. Cyangwa turavuga muri present simple tense ni utuntu tw'umwanya ni intumbuzi z'imyanya ushobora gukoresha kugira ngo ugaragaze igihe ibintu bikorerwa ko ari vy'ubu cyangwa bisanzwe bikorwa. Umunsi wa tujambo harimo today bisubira ngo uno munsi ndashaka kuvuga ngo ndaza kwiga uno munsi I come to study today ndagaherukiriza ko niho sawa I come to study today. Ndagira ibijumbu uno munsi ibijumbu ni sweet potatoes. Ndagira ibijumbu uno munsi I eat sweet potatoes today. Cyangwa nshaka kurya ibijumbu cyangwa gushaka I want to eat sweet potatoes today. Akakurikira ni now ubu hamwe na right now biratandukana gatoya. ubu umva ubu ni kiragutse cyane ubu ni intervale yose ni mugabo right now ubu nyene right yes now ubu ndi Icongereza now I study now ubu niki muri kino gihe now I study English right now ubu nyene nshaka ngende kwishuri ubu nyene bivuga gute I want to go to school right now. Strabo, right now. I want to go to school right now. Nshaka ngibungene I want to eat right now. Okay, nowadays bisigura ngo muri no Misi. Ndi Icongereza muri no Misi. I study English nowadays. All right? I study English nowadays. Ndavuga Icongereza muri no Misi kuvuga ni to speak. I speak English nowadays. Good. Wewe uravuga Icongereza you speak English nowadays. Uravuga Icongereza no munsi you speak English today. Mugabo uriya muhungu aravuga he speaks ongera ko s. He speaks English nowadays. Every day ni buri munsi ndaja ku ishuri uvuga gute every day I go to school. Aka every day ushaka agahera ko cyangwa agaherukiriza. All right, I study every day or every day kashishamo virigire kama I study. All right, every day buri munsi njya umuceri buri munsi I eat rice every day. Rice every day. Always bisigura imisio gisanzwe every day na always bisigura kimwe uretse gusika bitandukana ahantu zikorera mu byungane. Aka always akatwanya every day akatangura cyari kagahereza. Okay? Ariko always hamwe ni usually hamwe ni often hamwe ni sometimes zozi kibanza cyazo ni hagati ya subject na verb. Banza kuvuga subject hakatugashiramo ama verb. Ubwo amavuga ngo namangenda ku ishure I always ni imisi yose njya ku ishure. I always go to school. Understand? Ratahura. Verb to understand ni gutahura. Alright. I always always I go to school. Ngo byumva byishase kuvuga mugabo habari magakosa gatoya ko mu ndimbura ka grammar. So I always go to school. Imisi yose ndavuga Icongereza I always speak English. Cyane nkakoresha every day ndavuga every day I speak English. Good? Usually nukuvuga nkuko bisanzwe. Ko ndabiti nkuko bimenyereye. All right? Nkuko kama kawaida nakula kwa hai. I usually eat
rice. Nama njya uko bisanzwe njya. Often, abasoma often cyane, arabanza usanga basoma often, just believe me. Often, cyane often. Often. Benshi bakisoma often. Often sigura kenshi na kenshi. Twabonye ko kuva kuri always, usually, usually, often, sometimes, today, now. Murabona kuri kontase ko nimuze mvuge ngo nawe. Now. We iri niwe. Mubisanzwe mu Cyongereza kenshi indome zihereza ntibakunda kuzipronounsa. Bazivuga nyine bamanura. Now. Today. Hapana today. Hapana today. No. Today. Now. Right now. Nowadays. Ana sinaseko nowadays. Sinasemona ikubitu tavango nowadays. No, nowadays. Every day. Hapana every day. No, every day. Always. Usually. Often. Sometimes. Okay? This is how you do it. Kuliko bigenda birakogwa often zigoramo kenshi na kenshi. Mvugi ndavuga kenshi na kenshi navuga Icyongereza. I often speak English. Ututuja hagati bavuga sujet, umuntu akora igikorwa ukacubashiramo gacira igikorwa akora. Nama igatangurira verb. Nama ngina football, I often play football. Hapana often I play football. No. Baravyumva mugabo ntipanze neza ari umuntu yishimira ngo bavuze bitari ariko umuntu abaye n'icyo waje kuvuga. Kuko intumbero y'ururimi nukumva ishu uri kuravuga, nukumva message. All right. So, tugira practice gatoya ku verb tumaze kuba tuzi. Verb kugura ni gute? To buy. Ntabwo ndagura uvuga gute? I buy. Imodoka bayita gute? A car. Ndagura imodoka uvuga ngo I buy a car. Ngira ngo wowe turagura imodoka you buy a car. Ngira ngo wowe ticha imisi yose uragura imodoka you always buy a car. Tungaruka. You always buy a car. Ariwa muhungu, he always buys a car. To need ngoni kugirane? To need. Gukenera. Gusoma ni to read. To need ni gukenera. Ndago nkeneye amazi yo kunywa. Kunywa ni gute? To drink. Hivugane ngo nkeneye amazi yo kunywa. I need water to drink. Very good. Thank you very much. I need water to drink. Chagi kwa I need some water to drink. Ninakudia kwa verb based ibintu bitasomeka amazina y'ibintu byaharurika kirazira gushirako akajambo tugashira ku mazina y'ibintu biharurika nk'ikaramu tuvuga ngo a pen, inzu, a house. All right? Ariko bidaharurika nk'amazi ni water. Amahera ni money. Amahera bidaharurika ni kuba cyabandi bagoti ya nimero. Uwo yafuta ko ya nimero ni uwo yaharurika. All right? Water, money, isukari, sugar. Ni uwo yaharurika ndavuga rero ko sugar. Oh yeah. Aho kugomba kuvuga ko ari kandi k'ibyo bintu bashaka gushyirako some bintu kandi akesha dushyirako some tuba tuvuga ko tubikeneye. I need some sugar. All right? I need some sugar. Verb gushira ni gute? Gushira ahantu, gushira to put. Vuga rero mu nkeneye isukari yo gushira mu cyayi. Icyayi ni gute? Icyayi kiharurika. Nicyo gituma navuze ngo eti. Ni tea. Vuga rero nkeneye isukari yo gushira mu cyayi. Nkeneye. I need sukari yo gushira mu cyayi. I need some sugar to put in
In tea, to put in my tea. Alright, I need some sugar to put in my tea. Mchai chanja. I need some sugar to put in my tea. Gushaka ni want. I want. Amahera ni money. Amahera leo naarulika. Washakuwa na mwenye amahera kanaka makeya. Amahera keke darja. I need some. Kwa leo mwenye amahera yo kugura ibirata. I need some money yo kugura to buy ibirato to buy shoes. I need some money to buy shoes. I need some money to buy shoes. Turabona katamaka sikura kugira ngo tukavuga ngo ni in order to washaugashira mana ko nyene I need some money in order to buy shoes. Alright, I need some money in order to buy shoes. Udasema in order to kwa nishobora gushiramo so that ariko twaba nikoresha so that bisaba kuca bongerako subject nazo turazizi uko zini I, you, he, she, it, we, you, they. Uchukuka leo I need some money so that I buy shoes. Okay? Alright. Verbe kugura ngo to buy kugurisha to sell. Alright. To sell ni kugurisha. Nshaka kugurisha imodoka yanje. I want to sell my car kubera ngeneye amahera. Gukenera turayizi bitundi amahera ni money. Amarera kubera ni because ni kubera nshaka kugurisha imodoka yanje. I want because suramo shaka gugurisha. I want to sell my kuvuga wanje my car kubera nkeneye amahera because I need money. No, yes, because I need money. Thank you very much. Hanyuma kwiga ni gute? To start kuzani become come. Kuzani come. Ngaha ni gute? Ngaha. Here. Ngaha ni here. Yana kuvuga ngaha. Shaka rero kuvuga uti nje ngaha kubera nshaka kwiga Icongereza. Amaverbe turayazi. Ngamwe kama nibikana online, nibikana ku murongo. Zijya verbe twize ni kuza muzifata ku mutwe mukaza murazibuka mukaza murafatanya ibintu byose mushaka kuvuga. Vuga uti rero nza ngaha kubera nshaka kwiga Icongereza. I come here kubera because I want to study. Very good. Wow. Thank you very much, Mr. Jackson. Thank you very much, my friend Jackson. I come here because I want to study English. Katika kufanya gusa nta muntu umwe ukema ngo nzi Icongereza ukizi kuko ikintu ni kirekire cyane bagenzi. Ni kinini. I come here because I want to study English. Mugati kwabaje muri kurateka ku muntu akora ikintu uvuga gusa verbe udasise ko rukoze, sivyo? Umubwira ngo ingo hano, come here. Muko mze kufyorosha cyangwa ko please. Come here please. Ngo hano ndakwinginze. Please usigira s'il vous plaît ndakwinginze. Okay. Verbe tweet ni kuja. Vuguti restaurant. Restaurant. Muchongereza tufanyika restaurant. Restaurant. Kaone verbe tu kugomba kongera kandi ngiyongerako tu kiretse kuri home. Vuguti rero ngiye kurya ndahandi kuri s'abonner cyangwa subscribe muce mukora kujya kengeri kugira muze murakurikirana ivyigwa
byose. Thank you very much. Bye bye.